Urugo ntirusenyuka ku munsi umwe, rusenyuka buhoro buhoro. Hari bimwe mu bimenyetso bibigaragaza ariko benshi ntibabibona canke babifata nk'ibisanzwe. Hari abubakanye baryama mu buriri bumwe ariko bari kure na kure cane mu mitima yabo. Ikibazo kihari hano si uko mutakiri kumwe, ikibazo ni uko mutakiri umwe. Uyu munsi ndashaka ko tuvugana ku bintu abantu benshi batinya kuvuga ku rugo. Muri iyi podcast ya Femi TV turaza kurabira hamwe ibimenyetso bikwereka ko urugo rwawe ruri mu kaga. Ariko kandi turavuga n'ukuntu mworuhagurukira mugasubira kugubaka bitarashika kure. Ibi ntibiraba abamaze kubaka gusa, biraraba n'ugwaruka rwose, kuko niyo mwimirije kuja mukwiye kubimenya. Ntushobora gukiza ico utarabona. Uyu munsi reka tubanze kukwereka ico ushobora kuba utarabona ku rugo rwawe. Fata umwanya muto ukurikirane ubutumwa bwose, bumara iminota 8 gusa. Reka turabire hamwe ibimenyetso. Ikimenyetso ca mbere ni kutavugana mu kuri. Hari kuvugana ariko atari communication nyayo. Hari abantu bubakanye batakironka akanya ko kuyaga. Ntimukivugana ku bintu vyubaka urukundo rwanyu, ivyo bigasambura urugo rwanyu. Ngira hari uwiyumvise. Musigaye muvuga ivy'abana, ivy'amahera, ivy'ibikorwa gusa, ariko ntimukivugana ivy'umutima bivomera umubano wanyu. Reka ndakubaze kino kibazo. Mbega wigeze gushikaho umara iminsi myinshi mutavuganye n'uwo mwubakanye ku kintu gikomeye ku buzima bw'urugo rwanyu? Urafise inyishu. Iyo abantu batakivugana mu kuri, birema amaganya. Ikikugoye ubura ukibwira, ukigunga. Ibikomere biragwira iyo utaronka uwubwira ibikunanije cyangwa icakubabaje mu rugo, ukabura uko ukibwira uwo mwubakanye. Birakuremera, bikakuviramwo ibikomere ugendana. Ukugara umutima, biragera ahantu kubera ko vyakubanye vyinshi, aho wumva utakigomba kuvuga, maze umutima ukiyugara, ukumva ntawe wowe ukibwira ivyawe. Urugo ntirusenyuka kubera induru gusa, rurasenyuka kubera guhora kwigunga kw'igihe kirekire. Ariko si ico gusa, hari ikindi kimenyetso gikomeye kurusha nico ca mbere. Ni ikimenyetso ca kabiri tugiye kurabira hamwe. Ni ishavu ridahera. Iyo ishavu ribaye ibisanzwe, wacitse umugenzo, ni akaga mu rugo. Hari abashakanye batavugana nabi cane, ariko bahorana tension itagaragara. Umuntu agira ico akora, uwundi akabifata nabi. Nta ciza umwe wese aba akibona mu wundi. Mbega hari aho vyageze ukabona uri mu rugo rwawe ariko ukumva udafise amahoro n'umunezero? Iyo amahoro yavuye mu rugo, urugo ruba ruri mu kaga. Urugo rwiza ni ijuru rito, ariko urugo rubi nago n'umuriro. Nta kintu kibabaza kurusha kuba uri kumwe n'uwo wakunze, uwo washatse, ariko ukumva uri wenyene. Ndazi ngaha hariho uwunyumvise. Ndafise bonus ku mpera y'iyi podcast. Ndaza kukubwira ikintu kimwe gishobora gukiza urugo rwawe naho rwoba ruri ku mpera. Ukomeze ubane natwe. Ikimenyetso ca gatatu, nta kubahana kuba kukihari. Urukundo rushobora kugabanuka, ariko iyo icubahiro kitakihari, urugo ruba ruri mu yabira. Haba kwandagazanya imbere y'abandi, haba kuvugana nabi n'uwo mwubakanye, haba kutamwubaha mu majambo umubwira. Ariko ubwubatsi bw'urugo bwubakiye ku cubahiro. Mushobora kutumvikana, kudahuriza ku kintu kanaka, ariko ntimukwiye gusuzugurana, mukwiye kubahana. Mbega amajambo uvuga iyo ushavuye,
yoba yubaka canke arasambura uwo mwubakanye? Iki ni ikibazo ndakubajije wiha inyishu. Hari amajambo umuntu ashobora kwibagira, ariko hari n'amajambo atazigera ava mu mutima w'uwayabwiwe. Suzuma uraba amajambo ubwira uwo mwubakanye. Reka turabire hamwe ikimenyetso ca kane: kutagirana ibihe vyo gusangira canke vy'ubusabane. Ibi ntibiri physique gusa, ariko ni gusangira ivyiyumviro, ni kumva mwumvikanye, ni kwiyumvira ko hari uwuri ku ruhande rwawe. Iyo uwo mwubakanye atakira umuntu ubwira ibanga ryawe rya mbere, haba hari ikibazo gikomeye. Suzuma neza. Iyo atariwe ukigisha inama y'ikintu kikubakiye cyangwa ugomba gukora, biba bimaze kugera ahantu habi ku mubano wanyu no ku rugo rwanyu. Iyo hatakira ubucuti, hasigara isezerano gusa mwagiranye. Ica gatanu ni kutagira Imana hagati yanyu. Urugo rudafise Imana hagati yago ni nk'inzu itagira fondation. Hari ijambo ry'Imana muri Bibiliya rivuga ku vy'inzu yubatswe ku musenyi n'iyindi yubatswe ku rutare. Iyo inzu yubatswe ku rutare ntisenyuka, ariko iyubatswe ku musenyi yo haje inkukura irakubura. Iyo mutagisengera hamwe, iyo mutagisoma ijambo ry'Imana, iyo Imana itakiri centre y'urugo rwanyu, ukwikunda niho gufata ubuyobozi muri buri umwe. Nimba hari ikimenyetso kimwe canke bibiri muri ibi ubonye mu rugo rwawe, reka ndagusabe wandike muri commentaire uti ndakozweko. Si ukwiyandagaza, ahubwo ni intambwe ya mbere yo gukira. Ikibazo gikomeye hano si kumenya ibimenyetso. Ikibazo ni iki: kubera iki abantu benshi babibona bagahora gushika urugo rwabo rusenyutse? Mu gice gikurikira tuzovuga impamvu zituma twirengagiza ibi bimenyetso, kandi niho benshi bagwa. Ni muri podcast yo ku munsi wa gatandatu isaha 3. Nimba wumva ko urugo rwawe rukwiye gusubira kubakwa, canke ukaba ufise umugenzi wosangiza ubu butumwa, bumuhe nawe bwamufasha. Kanda subscribe kuri Femi TV niba utarayikora, kandi namba ushaka ko tugendana muri uru rugendo rwo kubaka ingo zikomeye n'ubuzima buhindutse kandi bufise intumbero. Mwakoze kubana natwe. Yesu akomeze kububakira. Naho ubutaha ku munsi wa gatandatu. Imana ibahezagire.